Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru ateye ubwoba adushikiye aturutse muri CNDD-FDD. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku inyinyurana rihambaye cyane ririko riraba hagati y'abategetsi muri CNDD-FDD, cyane cyane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganji we wa mbere Gervais Ndirakobuca, hakiyongeraho umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Mu by'ukuri ibintu ntibyoroshe na gatoya mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Amakuru adushikira aturuka mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye aremeza ko Ndayishimiye acunze bikomeye Ndikuriyo ndetse n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Amakuru adushikira arerekana ko Ndirakobuca ndetse na Ndikuriyo bamaze kubaka urunani ruhambaye cyane, urunani rutegura kwikuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ubutegetsi benshi bemeza ko bworetse igihugu, ubutegetsi bubihejeje abarundi mu magorwa atagira izina, aho abarundi isinzi babayeho mu buzima bugoye kubera kubura igitoro ndetse no kubura ibyankenerwa nka byose, kugeza no kubifungurwa bikaba byarazimbye ku rugero rukomeye cyane. Ifaranga ry'u Burundi rikaba ryarataye agaciro ku rugero rutarigera rubaho. Amakuru adushikira aremeza ko aya matora yimirije imbere, yaba ay'abashingamateka ndetse n'ay'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka wa 2027, atazorohera na gatoya Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru adushikira yegereye cyane umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi aremeza ko umugambwe CNDD-FDD ufise gahunda yo kutazatanga Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umukandida uzaserukira uwo mugambwe mu matora ya 2027. Ariko nanone ikibazo gihari ni kimwe, Perezida Evariste Ndayishimiye biraboneka neza ko afise inyota ndetse afise n'ubushake bwo kongera kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu, ariko benshi bakavuga ko byamutaye kuwa amazi bishobora kumugora cyane, kuko n'abasendedefted ubwabo bamaze kumutakariza icyizere. Benshi bakanongeraho ko nawe ari gukora ibishoboka byose ngo abigize ku ruhande akoresheje imbaraga zose afise, yaba kubapfunga, yaba kubaha isumu nk'uko aherutse kubigenza ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, ariko Imana igakinga ntagire icyo aba. Uruyeri, inyinyurana no gucengana bibera mu butegetsi nibyo tugira ngo tubereke, aho tugiye kubaha intahe ihambaye cyane igaruka ku gucengana bibera muri CNDD-FDD, aho benshi bemeza ko atari iby'uyu munsi ahubwo ari iby'iminsi ya mbere, ndetse tukaza gusozera tubabwira ibyo bamwe n'abandi bariko barakora kugira ngo bashire hasi abandi, ndetse tukaza no kugaruka ku makuru y'ibanga twahawe n'umwe ukora mu iperereza ry'u Burundi yadusangije atwereka ko ibintu bitoroshe na gatoya hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi na Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi. Byose mugiye kubikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Niba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, akari karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Uruyeri, inyinyurana no gucengana bibera mu butegetsi. Iyo abanyagihugu babonye abategetsi bari hamwe bakabumva ibyo bavuga, bibaza ko ari abantu bama bakorana bumvikana. Ni gake abanyagihugu bamenya inyinyurana riba hagati y'abategetsi, na cane cane abo bita ibihangange muri CNDD-FDD. Bamwe bose bagerageza gukoresha ingufu zose zishoboka ngo bashikire inyungu zabo. Reka ndabasangize iyi ntahe y'ibyo niboneye, nk'uko hari benshi bansabye bene izi ntahe, ndetse mbereke n'ibiriko biraba uyu munsi aho biva ndetse n'aho bituruka.
hari nyuma y'amatora ya 2010 umwaka sinibuka neza ko ari 2010 canke 2011. Perezida Nkurunziza yaheruka kurungika mu nama nkenguzamateka izina rya Gaudence Ndayizeye ngo abe ari we yemezwa nk'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika, Procureur General de la République. Twari tumenyereye ko Perezida Nkurunziza arungitse amazina mu nama nkenguzamateka aca yemezwa wamengo nta kibazo kirimwo. Twari tumenyereye kandi ko abantu CNDD igena kuba muri ico kibanza baba bari ibikoresho byo kwemeza amarementanya ateguwe n'iperereza. Imbere hari habayeho Jean Bosco Ndikumana na Elize Ndaye. Ntaco twari twiteze no kuri uwo mushasha yagira agenwe. Niho umwe mu bahanuzi bakuru b'umukuru w'igihugu yansaba ko twobonana. Twari dusanzwe twarigeze kumenyana imbere yuko agenwa muri ayo mabanga. Yari azwi ko akora amabanga adasanzwe atumwa n'umukuru w'igihugu. Umwidondoro we ndawugarukira nka hano kugira ntamenyekane. Kuva agenwe mu mabanga ntitwari bwigere dusubira kuvugana. Ico gihe arampamagara ku telefoni aransaba ko tubonana. Yansanze aho nakorera ku biro by'umurunani Kosome kwibarabara ryitiriwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yahashitse nk'isaha 6:30 abo dukorana bagiye mu karuhuko. Yaje ari wenyine n'umupolisi canke umushoferi bazananye, kumbure ntiyashaka ko hari uwomenya ko twabonanye. Twaraganiriye bisanzwe twibukanya igihe twaherukana bimwe by'abarundi nyine iyo bahuye. Yatebye niho yambwira ikimugenza. Sinzi ko wamenye umuntu umukuru w'igihugu ashaka kugena kuba umushikirizamanza mukuru wa Repubulika. Urya Gaudence Ndayizeye ni umuntu mubi cane, ni umuntu azwi mu bintu bibi. Niwe yagirije Perezida Ndayizeye ko yashatse gutembagaza ubutegetsi. Urya akagenwa ibara rizoba riguye mu gihugu. Raba muri societe civile mugire ico mukoze mumwiyamirize kare inama nkenguzamateka itaramwemeza. Naramubajije utubazo twinshi, nawe yarambwiye amabi menshi y'uwo muntu. Naramubajije impamvu ari we Nkurunziza yahisemwo kandi basanzwe bazi ko ari umuntu mubi. Nta nyishu itomoye yampaye. Twavanye ndamwemereye ko ico kibazo nza kukivugana na bagenzi banje barongoye ayandi mashirahamwe kugira twumve ico twobikorako. Ariko kwari ukumwikura. Narumva aho ahantu ko hariho ikitumvikana. Ubundi uwo muntu nari ndamuzi nk'umuntu wa Nkurunziza ataho kubahuka kumurwanya. Izina ryiwe nari ndarifise mu madosiye ateye ubwoba. Agiye nasigaye ndiyumvira impamvu Gaudence Ndayizeye yoba adashigikiwe n'umuntu wa Nkurunziza ku rugero kurwo rwose. Gaudence njewe sinari ndamuzi na gatoya. Nibwiye nti ibyo ari byo byose uyu muntu ariko agwanwa n'abantu nzi mu bintu bibi, ategerezwa kuba hari ico batinya ko azobononera. Nitweho turamenyereye ko Procureur General de la République aza kuturwanya. Nimba azoca arwanya nabo bandi najeho. Icananiye gutahura ico gihe ni impamvu Nkurunziza yatanze izina mu nama nkenguzamateka akaca andungikira umuntu niwe wiwe ngo ansabe kumurwanya. Sinigera nibaza ko mu bihangange hejuru haberayo izindi ntambara tutazi. Ntaco nigeze mvuga kuri Gaudence Ndayizeye. Mu maradiyo ho narumvise ibyamuvuzwe ko byasa na bimwe nari nabwiwe. Ntibyatebye inama nkenguzamateka yaranse kwemeza izina rya Gaudence Ndayizeye. Byari bigoye kubitahura ingene inama nkenguzamateka yari isigaye yiganziwe na CNDD yanse kwemeza izina irungikiwe n'umukuru w'igihugu. Mu nyuma hahavuye harungikwa izina rya Valentine Bagorikunda, we aremezwa. None byari byagenze gute ngo Gaudence Ndayizeye ntiyemezwe? Mu ntahe ya Lieutenant General Guillaume Nabindika yahaye urubuga rw'umugambwe PPD Girijambo, yarasiguye ko muri ico gihe Perezida Nkurunziza yashaka gushiraho umushikirizamanza mukuru wa Repubulika arinda akamufatira General Adolphe Nshimirimana na General Arengiyome Bunyoni. Nkurunziza yakinye uruyeri rwo kwikura ko ibyo bihangange bibiri bya bihangange nabyo bikina
uruyeri rwo guhenda abantu batari bake kugira Gaudence Ndayizeye ntiyemezwe. Amakarata yo mu butegetsi akinwa kwinshi. Aho rero niho natahuriye ko wa muhanuzi udasanzwe wa Nkurunziza yakorera Generali Adolphe Nshimirimana kurusha uko yakorera Nkurunziza. Iyo ntahe irerekana kandi imigenderanire ya Reveriyani Ndikuriyo n'akarwi kagirizwa amafuti y'ico gihe. Intahe ya Generali Nabindika iri mu Gifaransa ariko reka nsubire ndayibahe mu Kirundi. Mu mwaka wa 2009 harasohotse amaraporo menshi yavuga ububisha butandukanye n'ibyaha bijanye n'iby'ubutunzi. Ayo maraporo yaguma asonga agatoki Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca nk'abari ku isonga y'ibyo byaha. Mu gihe yari amaze igihe kitari gito yihoza izo raporo, Perezida Nkurunziza yarahavuye arifatira ingingo yo kubikora ko mu mpisho, aca ategura kubogoza Adolphe Nshimirimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru by'igendereza. Inyuma y'amasengesho yakoze umunsi wose niho Petero Nkurunziza yibira akabanga umuhanuzi wiwe mu byo gusenga, Alexis Barekebavuge, amumenyesha umugambi wo kubogoza ico gihangange mu butegetsi. Uwo nawe Barekebavuge yabibonyemwo nyabona akaryo ko gusubira hamwe na Adolphe Nshimirimana batacana uwaka kubera ukuntu Barekebavuge yaguma yivanga mu by'amasoko ya leta. Barekebavuge niko kwibwira akabanga Adolphe kajanye n'umugambi wa Nkurunziza. Adolphe abyumvise ishavuriraniga kuko yabibonyemwo uguhemukirwa bikomeye. Ararahira ararengwa ko uwupfa we agiye gupfa. Uwo mushingamateka Mohamed Rukara amaze kumva ibyo Adolphe yagenda arahiga mu rugendo bajanyemwo mu gihugu ca Sudani, byamuteye ubwoba aca yihutira kubimenyesha Petero Nkurunziza. Ni gutyo Nkurunziza yaciye ahagarika umugambi wo kubogoza Adolphe Nshimirimana. Mu mwaka wa 2010 Petero Nkurunziza yarasubiriye arategura gukura Adolphe Nshimirimana mu mayeri akomeye cyane. Yateguye kugena Gaudence Ndayizeye mu mabanga y'umushirazamanza mukuru wa Repubulika mu gihe Gaudence yari azwi nk'umukozi w'ubutungane adatamikwa ijambo kandi adatinya gufata ingingo ibereye. Intumbero y'iryo genwa kwari ugufata mu maguru masha Adolphe Nshimirimana na Generali Alain Guillaume Bunyoni bagatabwa mu mvuto. Umushikiranganji w'ubutungane w'ico gihe Ansire Ntakaburimvo byaramushimishije cyane kubona yizerwa agakorana igikorwa c'ibanga n'umukuru w'igihugu. Ariko ayo makuru ntiyatebye gushikira bya bihangange ari byo Generali Adolphe Nshimirimana na Generali Alain Guillaume Bunyoni ndetse na Generali Gervais Ndirakobuca batangura kwihereranya intwazangabo zahoze zigwana muri FTD bazibwira ko igenwa rya Gaudence Ndayizeye ari umugambi ugayitse w'umushiranganje Ansire Ntakabarimwo wo gupfunga intwazangabo zose zahoze muri CNDD-FDD. Bose babamenyesha ko uwo mushiranganje w'umututsikazi ibyo ariko abikora mu muntu w'igihugu atabizi, umukuru w'igihugu atabizi. Reveriyani Ndikuriyo yaciye arungikwa gusigurira abakenguza amateka uwo mugambi mubi kugira abakenguza amateka baturuka muri CNDD-FDD baze banke kwemeza iryo genwa rya Gaudence Ndayizeye. Inyuma yaho Generali Nshimirimana na Generali Bunyoni barasabye umubonano umukuru w'igihugu, nawe arawubaha abakirira Ingozi. Barahejeje baramwereka ko ariko afata inzira inyerera ishobora kumushikana habi, nawe abishura ko uwo mugambi mubi w'umushiranganje w'ubutungane atawo yarazi, aca anabemerera ko agiye kuwuhagarika. Ariko inyuma y'uwo mubonano icuka cagumye kimeze nabi. Muri Gitukudu 2011 Petero Nkurunziza arateguye amasengesho ku kirimba iwe i Bujumbura, ayatumiramwo abafise ipeti rya generali bose. Bya bihangange bibiri Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni baca barabuza abahoze muri FTD kwitaba ayo masengesho bagira ko barabumvira. Alexis Barekebavuge yari yasubiye gucudika na Adolphe Nshimirimana, yihweje ibyo bintu abona birateye ubwoba. Niho yahanura Petero Nkurunziza ko yotegura akaryo ko kwakira
ibyo bihangange bibiri bakaganira. Haciye iminsi mikeya Petero Nkurunziza yahavuye abakira mu ngoro y'Igitega, bakorana inama ndende kuva isaha 2 z'ijoro gushika isaha 8 z'ijoro. Inama yaragiye bapfunditse ko atangingo ihambaye n'imwe yosubira gufatwa ibyo bihangange bitayizi, ari nayo mpamvu General Bunyoni yategerezwa guca agenwa mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu, chef d'etat cabinet civil du president, kugira akurikirane ingingo zose. Ni gutyo Bunyoni yagenwe muri ayo mabanga adasanzwe. Amaze kuyageramwo, General Bunyoni ntiyakoze ibyo gukurikirana ingingo gusa, ahubwo niwe yaciye afata ibintu byose mu minwe, ku buryo n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD byari bisigaye bibagora rwose gushikira umukuru w'igihugu. Igihe cyose basabye umubonano kwa Petero Nkurunziza babishukara ko boja kubonana na bya bihangange bibiri. Kubera kubura uko bagira, abarongoye umugambwe bahavuye bitura abandi bajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD ngo babafashe guhindura ibyo bintu. Aka kamo kakiriwe neza cyane kuko abajenerali bahoze muri FDD nabo nyine ishavu ryaraniga barabye agakazo ka bya bihangange bibiri. Turageze mu mwaka wa 2014, iby'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nibyo bivugwa mu gihugu cose. Benshi mu ntwazangabo niho bamenyesha Pascal Nyabenda ko batiteguriye kurwana n'abatemera ikiringo ca gatatu, kandi ko batarota babemera ko Nkurunziza asubira kurongora igihugu ari kumwe na kakarwi kiwe. Mu ncamake bagize bati niba hobaho kwihanganirana na gatoya ikiringo ca gatatu, Nkurunziza azobanza kwerekana ko by'ukuri ashoboye kwihagarara ko akagira ico ahinduye mu kugini igihugu gitwawe, na cane cane mu kwikura ko kakarwi ka Adolphe Nshimirimana na General Guillaume Bunyoni. Pascal Nyabenda yagiye kwemera ko ibintu byakomeye ari uko iyumviye amajambo nkayo nyine mu kanwa k'umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto General Prime Niyongabo. Bigeze ngaho yaciye yubahuka guhamagara umukuru w'igihugu. Muri iyo tugutu 2014 niho bahatangurwa imibonano hagati ya bamwe mu bijenerali bahoze barwana muri CNDD-FDD, bavugana ku bijanye n'ikiringo ca gatatu, badashimika rwose ku by'amategeko avuga, ahubwo baraba ingene bo kwikura ko amabi yagekwa ku bategetsi bose ba CNDD mu gihe yagiye arakorwa n'akarwi gato cane ka bya bihangange twamaze kuvuga hano. Kwa 20 Munyonyo 2014 niho imbere y'abaserukira inzego zitandukanye z'umutekano intwazangabo 13 zifise ipeti rya generali zahoze muri CNDD-FDD zashira umukono ku ikete rigenewe General Nshimirimana na General Bunyoni. Ikopi igahabwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iryo kete ryavuga cane ibijanye n'inyifato n'ibikorwa bibi byaranze kakarwi k'ibihangange bibiri kuva bakiri ku rugamba, ingaruka mbi z'ibyo bakora ku banyagihugu, rikarangiza rivuga ko ikihutirwa ari ugukura mu mabanga ibyo bihangange. Iryo kete ryasomwe na General Etienne Ntakarutimana imbere ya General Adolphe Nshimirimana, mu gihe General Bunyoni we yari yabyiketse aca arondera icitwazo cyo kuja gusinyisha ikete ryihuta Ingozi aho umukuru w'igihugu yari. Abashize umukono kuri iryo kete ni intwazangabo z'ipeti rya General zikurikira: Godefroid Bizimana batazira Vraiment cange Vurumayi, Prime Niyongabo batazira Ngabo, Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika, Ildefonse Baburema batazira King Kongo, Odasi Ndumunsi batazira Goliath, Maurice Mbonimpa, Isidore Ndihokubwayo batazira na Nkubande, Evariste Ndayishimiye batazira Neva, Miburo Emmanuel batazira Komatere, Tasie Niby'inyeretse, Gabriel Nizigama batazira Tibia, Esther Ntakarutimana batazira Steve, Guillaume Ntabindika. Iri kete ryarahagaritse umutima bikomeye umukuru w'igihugu ku buryo yahavuye yemera ibyo yariko arasabwa. Kuwa 28 Munyonyo 2014 imbere yo kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa Francophonie yabereye muri Senegal, buca agenda yakoranije wa 23 Munyonyo 2014 kakarwe ka Adolphe Nshimirimana na General Guillaume Bunyoni baca
bahuriza ku bintu bibiri bihambaye umukuru w'igihugu yategerezwa gushira mu ngiro. Kubogoza ibyo bihangange bibiri yongeye ko n'abayobozi bishikira bajejwe igisirikare n'igipolisi mu biro by'umukuru w'igihugu, ni ukuvuga Evariste Ndayishimiye na Generali Guillaume Ntabindika, kutitandukanya n'ibyo bihangange bibiri mu gihe amakosa bagirizwa bari bayasangiye n'umukuru w'igihugu we nyine ubwiwe. Ingingo zafashwe bamwe barihutsa, abandi zibatera akoba, abandi nabo bibaha gukekeranya. Haciye indwi zibiri gusa wa murwi w'intwarazangabo 13 waciye usambuka. Uwa mbere yavuye mu bandi agasubira kwiyegereza bya bihangange bibiri, ninda kugarika kuko yatewe ubwoba ngo ariko yishinga abantu atabyaha bagiye mu gihe we yari yuzuye amakosa menshi. Izindi ntwazangabo zahavuye zemererwa amahera, abandi ibiti bikomeye, abandi batwarwa n'amacakubiri y'iby'intara n'ibindi. Baca barahinduka batangura gushigikira ikiringo ca gatatu iruhande ya Nshimirimana na Bunyoni. Intwazangabo z'ipeti rya generali zimaze gushigikira ikiringo ca gatatu, abarongoye umugambwe CNDD bahavuye bagondozwa bafata iyo nzira nyine. Iyi nkuru benshi nkarayumvisha ndetse benshi murabizi, ariko burya bagenzi, burya ubutegetsi buheramwo ibintu byinshi. Biragira naho abari mu butegetsi barondera gukoresha societe civile mu nyungu zitavuzwe, bigasaba bamwe bose kwama barikanuye. Ibiriko biba mu butegetsi bwa Ndayishimiye birafise imizi mu byabaye ico gihe. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza ubutegetsi bwari bugabuyemwo abamushigikiye n'abandi biyorobeka cane bamwereka ko bamushigikiye ariko bamurwaniriza indani, icyo bita mucezo wa ndani. Hari abandi batari bamushigikiye ariko bahavuye bafatanwa n'ubusuma bw'abahaye amatungo atagira urugero, bongera bafatanwa n'urwango bafisiye bamwe mu Barundi. Ariko abanka Bunyoni n'akarwi kiwe bagumye bamwanka, kandi nawe yagumye azi ko bamwanka. Izo mpande zagumye zibanye gutyo zankana ariko zikorana. Ndayishimiye afashe ubutegetsi inyuma y'urupfu yiturumbuka rwa Nkurunziza, ikibazo cagumye kwa kundi. Ubutegetsi bwagumye busangiwe n'abakeba bankana urunuka. N'uyu munsi birabandanya naho Bunyoni yigijwe inyuma agapfungwa, ariko ubutegetsi burimwo abantu rwose bangana urunuka. Ndayishimiye arashaka gukura mu nzira Gervais Ndirakobuca ndetse n'umunyamabanga mukuru Reverien Ndikuriyo, ariko nabo sabana ntago ari ibijuju. Amakuru dufise tuzagaruka ko ku munsi w'ejo arahambaye, tuzabereka ingene nabo bariko barategura kwikura ko Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bikazashigirwa n'abarundi benshi kuko bose bamaze guhaga ubutegetsi budafise icyo bumariye abarundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.